Abakongomani batanu n'umurundi umwe nibo berekanywe n'igipolisi c'u Burundi kuri wa kabiri igenekerezo rya mbere ndamukiza mu mwaka w'2025 nk'uko bimenyeshwa na Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Abo berekanywe bose bagirizwa icaha co gucafuza ishusho y'igihugu no kwibisha uruyeri. Tumutege yompi. Gira mwese mwarigeze mwoba mwarabonye amasanamu yakwiragijwe y'umuntu yaraboheye amaboko imugongo n'ikiziriko ariko arahonyangwa n'uwundi amuhonyanga mu mugongo yari yubitse inda uwundi afise n'umupanga hejuru kugira ngo ry'amasanamu murashobora kuba mwarayabonye. Ajya rero nk'uko babivuga si umuntu yari yanyurujwe ariko arahohoterwa ngaha mu gihugu mu gisagara ca Bujumbura nk'uko ababikoze bashatse kubikwiragiza wese igihugu. Nk'uko ujya muntu yaraboshe mubona yaraboheye amaboko imugongo yaraboshe w'indege n'uyu mwabonye uyu munyeshure yiga muri kaminuza ngaha muri kaminuza y'Umwizero Université Hope yiga kandi mu mwaka wa kabiri ubuhinga bwo kubaka n'umukongomani avuka i Bukavu. Niwe ujya ubona yaraboshe murabona ko ari umuntu w'inzobe nyinshi niwe uyu nyene aha nuko mubona yambaye agahuzu kuri rya masanamu murabona ko yaraboshe kandi atagahuzu yari yambaye ahagazwe ko ariko aho nyangwa n'undi muntu yirabura afise igipanga ujya yamuhonyanga n'uwo nyene mubona bari kumwe ngaha. Kuvuga rero bariko barakina kugira ngo ayo masanamu amaze kuyafata bashi bayarungikira umuvyeyi wabo ari Bukavu yitwa Bahati Jean Bosco kandi bamubwira bati ngaha mu Burundi banyuruje bagira mubwira ati ngaha mu Burundi abantu banyuruje bagira banyice ngaha mu gisagara ati utarungitse amadolari 10,010 y'amadolari yarasaba se wiwe yamuvyara ati utarungitse 10,010 baranyica turamwica umuntu amurungikira ry'amasanamu kandi yagiye gufatwa amaze kurungika amadolari 500. Ayandi ntayo bakinuka ko igipolisi cacikora amasoza n'ingoga gicakira fata aba bantu bose tubabajije igituma bagize ivyo. Uyu mukongomani yagiriwe yakinye urya ruhara go kuba ari we agirirwa bijya kabuka kujya avuga yuko se wewe ngo asanzwe atunze bafise amahera menshi mba ariko ntamuhe amafaranga akwiye mugabo urumva yuko ari yaramurungitse ino ngaha mu Burundi aramwandikisha muri kaminuza yarageze mu wa kabiri kandi hose yamurihira nta na kimwe yabura mugabo urumva ko ayo yamuhata yashima avuga ngo ni make yashaka bamurungikire izo dolari 10,010 z'abanyamerika hanyuma ujya mu Burundi nawe yakinye rujya ruhara go kumuhonyanga afise n'umupanga mucamwumva yuko yociye amuhako iyo amafaranga yose aza agashika. Aribo aba batatu ba mbere bari mu kambi imwe muri zitanu zirimwo impunzi z'abanyekongo maze kambi zishaka kuri zitanu ngaha mu Burundi imwe niyo yo muri Kavumu hariya mu ntara ya Cankuzo aba batatu barimo. Aba rero uyu wa mbere akoranye n'aba babiri bagirizwa ko bashatse kwiba bakoresheje uruyeri umuvyeyi wabo nyina wabo we yari yasigaye hariya mu ikambi mu Kavumu hariya mu Cankuzo hanyuma aratuma uwo Steve amutuma ni Bujumbura kugira ngo amurangurire indagara imikeke kudandaza. Ashitse ino mugari yamuhaye imiliyoni 2,600 y'amarundi ngo aze kurangura yaciye aranguza gusa ayashika 690 asigaye acaja kuyakinamwo akamari mwe bita ku betting 1xbet hanyuma barayamurya arahera niko gusaba ayandi nyina wiwe amubesha
nyina wiwe arasubira aramungikira yandi umuriyoni, hanyuma n'uwo muriyoni awujana muri vya bindi barayamurya arahera, hanyuma yavuye asubira gusaba kandi izindi miliyoni nyina wiwe. Mugabo uwo mu kuzimusaba acavuga yuko afatanije n'uyu wa kabiri mugenzi we Freddy Innocent, n'uyu wa gatatu nyene bagendana ngumbirishe, baca biyumvira uburyo bosaba amafaranga nyina wabo hariya, akavyumva kandi akabitegera. Niko guca biga umugambi wo kumubwira yuko banyurujwe, baca baratelefona, amajwi mwe mwumvise mwarumva ko ari umuntu yatabaza avuga ngo abwira abandi ngo uyu muntu ngo turamwica, ngo abo bana banyu ngo turabica, ngo hamwe mu mudatanze amafaranga ashaka miliyoni 20, niyo majwi mwe mwumvise. Rero ayo mafaranga ntiyabaye akiyatanga kuko urumva ko igipolisi cyamaze gutangura amatohoza, bahavuye babafata, barabakorera idosi. Uyu mupasitori nawe rero wewe murabona n'impunzi mgayo ngaha mu gisagara, wewe ico yakoze yakwiragije, yaciye afata aya majwi aja kuyakwiragiza avuga yuko mu gihugu c'u Burundi impunzi zo muri Kongo zije ngaha mu Burundi bazinyuruza umugaragaro umutaga kandi mu gisagara ca Bujumbura. Pierre Nkurikiye yarangeje asaba abarundi kwitondera amajwi n'amasanamu babona ku mbuga ngurukana bumenyi, kuko ngo hakiri abantu bafise umugambi wo gucafuza ishusho y'igihugu. Camumva rero yuko byaba ivyo vya mbere byo kubesha kugira ngo bibe, byaba nibi umupastori yagize, nibi bonyene bagize mu gucura aya majwi no mu kuyakwiragiza, atayindi ntumbero baba bifise atari ubutyoza igihugu c'u Burundi, bacagiriza yuko igihugu c'u Burundi ari igihugu gikorwamo ivyaha bikomeye nk'ivyo, bikorwa kandi n'impunzi, kandi bikaba ku mugaragaro kandi mu gisagara hagati. Murumva ko ivyo bintu biteye isoni cyane kw'isura y'igihugu cacu c'u Burundi. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.